Ubutumwa bw'abagenzi ba Yezu bw'umuvukano w'abagenzi ba Yezu buhagaze cane cane mu kumenyesha inkuru nziza. Kumenyesha inkuru nziza biri mu buryo butandukanye mugabo buhagaze muri evangelisation. Ubwo rwaruka rukiri rutonyi rwero rufise icivugo kivuga giti ngo dusangire bike dufise n'abashonje n'abatishoboye, partager le peu que nous avons avec les pauvres. Gusa nyine muri discernement buke baba bafashijwe n'abasaserdoti barabonye ko ivyo vyose birangukira muri evangelisation. Ubutumwa rero bwa fraternité Amis de Jésus ni kumenyesha inkuru nziza. Kumenyesha inkuru nziza naho muri fraternité kuri mu mice itandukanye. Na 14 niho twagira indi album ya kabiri ikaba yitwa Ngira Mbagira Umukunzi. Niho harimo iyo ndirimbo ya Ngira Mbagira Umukunzi n'indi ya Yezu Akitayeho n'izindi nyene nyinshi. Iyo sinanzi ko mwayiririmbye. Harimo indi ndirimbo nyinshi. Hama album ya gatatu kubunye tumaze kugira album zitatu. Ya album ya gatatu yitwa Niwe Wagize Neza, yasohotse mu 2022 nk'ihenze. Niho harimo zirya za Wagize Neza, Igihe Gishasha, Akiri Impundu mu Muvyeyi Bikira Mariya. Nijya niyo mwari cyo mwarayisubiyemo. Twarayisubiyemo ni Kiliziya nyene n'abandi baririmbye gusa nyene twarayisubiyemo. Yego n'izindi nyene nyinshi nyene. Ba Action Vibe TV teka ryawe, teka ryane, teka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi Action Vibe TV yagiriye ibakwe yo guhura n'umwe muri Fraternité Amis de Jésus isanzwe ikorera kuri Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Ntatevye rero nagomba atwidondore hanyuma nce ndababwira ico tuza kuganira. Nitwa Ininahazwe Bertrand Kevin. Abandangira ubutumwa kuri Cathedrale Regina Mundi, umuvukano w'abagenzi ba Yezu bakunze kuvuga ngo Fraternité Amis de Jésus. Kevin, turaguhaye ikaze kuri Action Vibe TV. Murakoze cyane. Inyuma ya kamera mukaba muri kumwe na Olivier Ntwari. Mu minsi mikenya tugiye guhimbaza yubire y'imyaka 25 ya Fraternité Amis de Jésus canke umubano w'abagenzi ba Yezu. Mbega uwo mubano ga Kevin watanguye ryari, watanguye gute? Umuvukano w'abagenzi ba Yezu watanguye itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2001, le 8 janvier 2001. Yego ingene watanguye n'ugwaruka rwawutanguje. Ugwaruka wari kwiga mu mashuri yisumbuye mugabo mu myaka y'indwi y'umunani y'icenda. Aho ico cyumviro cavuye rwaruka rwari rwagiye muri retraite yabereye muri communauté yitwa Chemin Neuf, hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 gutyo. Hama muri iyo retraite inyigisho babigishije cyane cyane n'isanamu baberetse y'umweranda Tereziya w'i Calcutta byarabakoze ku mutima, ku buryo retraite iheze urwaruka rwariyo rwagiye hamwe. Bamwe mu rwaruka rwariyo bahamagaye abandi baravuga bati kubera iki natwe tutoza turahura hama tukarangura ubwo butumwa tukaza turakora ibikorwa by'urukundo. Rero nk'uko usanga nko muri retraite haza havuye urwaruka ruvuye mu myingi itandukanye, byari bigoye ko bavuga gute
bahurira ahantu ngo baze baragira wasanga harimo abo mu Ngagara abo mu Kanyosha abo ahatandukanye niho rero begera paroisse Regina Mundi ahanye turi ico gihe uwarayirongoye ico gihe baramwegera baramutura icyumviro hama aba bana baje bafise uyo mutima hama araheza arabafasha mbere aranabagirira accompagnement nibaza yuko mu majambo make nuko umuvukano watanguye ego rero ubu hariko harahera imyaka 25 mbega batanguye ico gihe uno munsi muracababona canke hariho ubucuti mufitaniye uno munsi abayitanguje baracagaragara ego murumva yuko imyaka ni myinshi ubuzima burahinduka kuva muri 2001 gushika ubu hariho abagihari hariho abatakiri mu gihugu abatakiri mu Burundi hariho abihebeye Imana ubuzima hariho abagihari mugabo hariho n'abandi nyene batwawe n'ubuzima n'ikina kiriya batari hafi ego mbega ego muratubwiye ukuntu umuvukano w'abagenzi ba Yezu wavutse mbega iryo zina ryoryo mwaritoye gute mwisunzike murakoze cyane izina abagenzi ba Yezu biratangaje ingene ryatowe kuko nk'uko umukama Yezu avyivugira ngo simwe mwantoye nije nabatoye niwe by'ukuri yadutoye ngiriye ko ubwo gwaruka igihe ruhura gwiyumvira yuko gogira ikintu cya association ko ugwaruka rukiri ruto gwiyumvira yuko une fois bagiye hamwe ikintu cyose gihuza abantu ari association ego hama gusa muri discernement muri cheminement hamwe n'uwatwara cathédrale Regina mu gico gihe niwe nyene yababwira ati ngo yabafashije discernement gushishoza avuga ati burya ikintu cya association c'est pas si ikintu en fait si ikintu cya kiliziya hama baca bahino cavuga ati reka twitwe groupe des jeunes jeunes catholiques chrétiens sinibuka neza izina mugabo naho nyene bavuga bati ntibikwiye kubera nyene ico gihe bakiri bato baguma bagirisha novuga ati ama discernement iki niho umunsi umwe bafashijwe na foyer de charité bagize nouvelle ko na foyer de charité yarabafashije rwose muri cheminement en fait yo kumenya ico bari ico mukama abashaka hana harateguwe nouvelle igisabisho c'imisi 9 mu nyuma y'icyo gisabisho cy'iminsi 9 umunsi wa nyuma niho batora ijambo riri muri Yohani muri hagatifu yanditswe n'umutumwa Yohani kigabane cya 15 ku murongo wa 15 rivuga riti si nkibisaba suku nagisaba abagenzi kuko umusuku atamenya icyo shebuja akora nagisaba abagenzi baje kuko icyo nabwiwe na data cyose ndakibamenyesheje kuva icyo gihe cyavuga ati mukama yadutuye tuba abagenzi biwe baca babaho bita icya yitwa groupe Ami de Jésus hama mu mwaka w'2007 niho groupe Ami de Jésus yagira novuga ati umwiriro wayo wa mbere retraite yayo ya mbere igirishijwe n'umusaserdoti w'ico gihe yatwara n'umusaserdoti mukuru padiri mukuru wa cathédrale Regina Mundi w'ico gihe niwe yagerageje arabwira ati ngerageje kuraba ingene mubanye muva mu mingi itandukanye mufise imico itandukanye mugabo mubanye nk'abavukanye
mubanye nk'abavukanyi ndavye ingene mubanye ingene mumufasha ingene mukora ubutumwa by'ukuri mbona umengo izina umugwi ntirikwiriye niho mu nyuma niho traite iheze wari umugwi ucika umuvukano kuva ico gihe rero gushika n'ubu ni fraternité amie de Jésus. Ego murakoze cyane. None abatanguye ico gihe birumvikana bose ntiwaba bakirimo mugabo hari ubucuti mufitaniye muracababona hari ibyo mufashanya byo babyifashe gute? Yego cyane abatanguje fraternité amie de Jésus turacafitaniye ubucuti kanatsinda si twe twatuye kuba abagenzi ba Yezu niwe yadutoye umugenzi wa Yezu wese ahari aguma yumva yuko iryo teka kirifise uyu muhamagaro akiwufise niyo mpamvu si wa mugwi uvuga uti ngo uyu ngo yarigeze kuba umugenzi wa Yezu oya umaze kuba umugenzi wa Yezu ni igihe cyose c'est pour toujours urashobora gufatirwa n'ubuzima ukaja mu mahanga mugabo uguma uri umugenzi wa Yezu kubw'ivyo ubucuti burahari iyo ubuzima buhindutse ucukura ubutumwa novuga nafite mu bundi buryo ego fraternité amie de Jésus canke umuvukano w'abagenzi ba Yezu muraje kutubwira ingene wavutse muhuriye mu gisabisho mbega none ubutumwa bw'umuvukano w'abagenzi ba Yezu ni ubwahe? Ubwo cyane ubutumwa bw'abagenzi ba Yezu bw'umuvukano w'abagenzi ba Yezu buhagaze cyane cyane mu kumenyesha inkuru nziza. Kumenyesha inkuru nziza biri mu buryo butandukanye mugabo buhagaze muri evangelisation. Ubwo rwaruka rukiri rutonyi rwero rufise ikivugo kivuga giti ngo dusangire bike dufise n'abashonje n'abatishoboye partager le peu que nous avons avec les pauvres. Gusa nyine muri discernement buke bafashijwe n'abasaserdoti barabonye ko ivyo vyose birangukira muri evangelisation. Ubutumwa rero bwa fraternité amie de Jésus ni kumenyesha inkuru nziza. Kumenyesha inkuru nziza naho muri fraternité kuri mu mice itandukanye. Ego mbega nyene tugiriye ko kumenyesha inkuru nziza nko kwivuze biri mu mice myinshi mwebwe mubamukoresha umuce wahe? Hariho ababicisha mu nkino, hariho ababicisha mu vyese, hariho ababicisha mu ndirimbo, hariho ababicisha nyene mu nyigisho, mwebwe mugirisha gukoresha reka mvuge yuko ubu tubicisha mu nyigisho no mu ndirimbo. Yego mu nyigisho no mu ndirimbo mvuze ubu kubera uko fraternité kuva kera ingene yatanguye gushika ubu turabona neza na neza yuko ari umukama wenyine aguma novuga ati adukingurira tutarabona novuga ati aho umukama adushaka ko novuga ati finalité. Mpereye ngaho nyene mfatiye ngaho nyene ubwo rwaruka rukiri ruto ibikorwa vya mbere ubutumwa bwa mbere baragenda bakaraba abagwayi bakagenda bakaraba abafunzwe atari gusa kubaraba atari gusa kubatwarira ibintu mugabo bababwira rwose ijambo ry'Imana. Mugabo bica bishika igihe bagiye kuraba umunsi umwe abafunzwe barababwira ijambo ry'Imana mugabo barabona yuko nyene tafashe n'ubugarago hari ubugarago. Rero discernement yahabaye tugatita kwa twanze kwanza turirimbe kwanza turirimbe dutazira umukama hama duze tubayagira ijambo baca baraja ko bararirimba hama
abafungwa batangura kugira ubuzima hama baca bagumisha ijambo ry'Imana. Mu nyuma rero hari muri evaluation bariko bariyumvira umukama ikintu yashatse kubereka, baca baratabura yuko umukama ariko arabereka avuga ati kumenyesha ijambo ry'Imana gusa ntibikwiye, harakenewe abandi babagumiriza mu ndirimbo. Kuva ico gihe haca havuka ministère z'ubutumwa, ministère zibiri, iyo kumenyesha inkuru nziza y'abatangaza ijambo ry'Imana, hakaba n'indi ministère y'abaririmba. Mugabo mu nyuma bavuga bati n'ibyo gusa ntibikwiye, baca bavuga bati ubutumwa burashobora kuranguka mugabo atabambariza bahari burya ntibikunda. Hama haca haba ministère ya gatatu ya intercession y'abambariza igihugu. Rero gushika ubunye fraternité igizwe n'amaministère makuru nayo atatu, kiretse ko mu nyuma havuye hiyongera kw'iyindi ya accueil nayo ifasha bavuga bashasha bashikiramwo kugira ngo bamenye fraternité, bamenye umuhamagaro wayo, bamenye mission, bamenye spiritualité ya fraternité. Rero mu camake fraternité ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza buhagaze mu kumenyesha ijambo ry'Imana no mu kuririmba. Ego duhere ngaho nyene arico nyamukuru kumenyesha inkuru nziza. Mbega nimwe muyimenyesha canke namwe muhora muja kuyimenyesha abandi? Nimba muhora muja kuyimenyesha abandi, aho mwoba mumaze kuja mwoduha nk'uburorero ni hehe? Ego reka duhere ku ijambo nuvuga ati ijambo umukama yatubwiye yabwiye abagenzi biwe. Sitwe twatoye umukama, sitwe twahisemo kuba abagenzi ba Yezu, niwe yadutoye, kuko niteka ata muntu yiha kandi nta numwe abikwiriye atari umukama wenyene agutora ngo ube umugenzi wiwe. Rero muri ntagatifu ya Yohani igabane ca 15 ku murongo wa 15 na gatanu na gatandatu n'umurongo wa 17 niwe avuga ati sinkibisaba suko batamenya ico shebuja akora, nabisaba abagenzi kuko ibyo nabwiwe byose na data nabibamenyesheje. Ngo umurongo wa 16 niwe avuga ati simwe mwandoye yamara nije nabatoye, nabashinze mugende mwana icamwa kandi icamwa gihoraho. Yego bisigura rero yuko ubutumwa bw'umuvukano w'abagenzi ba Yezu ni ugusohoka, ni kwama ivyamwa. Yego umuhamagaro wacu ni kugenda kwigisha. Yego birashika ugasanga turahura, duhuye turaronka inyigisho amansenyema bitunagura canke bidututurira, bidutegurira gusohoka kugenda kwama ivyamwa. Yego hama nk'uko mwabimbagije kumenyesha inkuru nziza, kubera uyo muvukano watangujwe no gwaruka, bagiye kumenyesha batanguye kumenyesha inkuru nziza ugwaruka, kandi kanatsinda mu myaka 2000 naho igihugu n'ubuzima igihugu novuga ati cyari gihemukitiyemwo, byari bigoye gose. Wasanga nyene ugwaruka rukeneye gose Imana, n'ubu ugwaruka rurakeneye Imana, mugabo gwamaru ikeneye, mugabo ico gihe niho novuga ati twebwe rero novuga ati twatewe iteye ku mukama akatwongorera akatugira abagenzi biwe tutabikwiriye. Reka tumumenyeshe abagenzi bacu. Rero guhera ico gihe Fraternité Amis de Jésus imenyesha inkuru nziza mu mashuri, mu masomero, mu mashuri makuru, mu mashuri secondaire. Ego urakoze cyane. Hama watubwiye c'indirimbo, kandi naje hariho nkiza ngo tubonane, hari indirimbo yacinza mu bwenge. Indirimbo muba mumaze kuririmba niza, jewe nguma nibuka imwe
naje ngira yagumye nza mu bwenge naho ntaje ndayiririmba uretse ko nazi no kuririmba indirimbo mumaze kuririmba zanyu uretse kuririmba mwebwe mwoba mwarasohoye n'izanyu. indirimbo zirahari. Ingene byatanguye byo gusohora indirimbo mwumvise yuko ubwa mbere ubwo butumwa bwo kuririmba bwari buhagaze mu gufasha abigisha ijambo ry'Imana. Kandi kare ubwa mbere nababwiye nti n'ubu unye ntituramenya icyo umukama aho ashaka umukama kudushikana ko ibi biba byose mu muvukano w'abagenzi ba Yesu. Umukama nibo novuga ati aduha gushika ahantu novuga ati tutateguye, bitavuye ku bwenge bwacu, atari amapanification yacu. Iby'indirimbo za fraternité byatanguye mu 2006 niho abari muri ministère ya chant et musique no kuririmba, umwe muri bo yavuga ati burya yuko numva umengo hariho akantu k'akamelodi nugwaruka rukiri mu 8 mu 7 mu 9 je numva muri harimo akantu k'akamelodi. Hama nibuka indirimbo ngo ya mbere yatanguye kwandika bayanditse bari kumwe nka kujya muba mwicaye gutya akamelodi kakaza ukakabwira abandi, hama uwundi akongera ko akandi, uwundi akongera ko akandi, uwundi akongera ko akandi, isangira mutima nyene yozo. Yego akarimbo ka mbere kaba karabonetse. Nakarimbo kitwa Mwami ndaguhimbaza. Hama nyene akarimbo karasohoka nyene ico gihe kwanza ntiyashotse isohoka. Baca babona umengo bwa ati bikumengo umukama hari ikintu ariko aratwereka. Burya muri twebwe ntibafise iyo yongabire novuga ati yo kwandika indirimbo canke yo kubishishiramwo umudiyo. Bica bihera ngaho. Album ya mbere ikisohoka mu 2007 ikiba album y'indirimbo zitandatu. Normalement ko tumenyereye album ijamwe indirimbo 12 mugabo kuba nyene yari sinzi ko novuga ati ko ni muri mutima. Fete ni kintu umutima nyene yatanze bazana akaririmbo ubundi bakabukorera hamwe iki. Hama ntuze album ya mbere iba irabonetse y'indirimbo zitandatu. Iyo album ica yitwa Il est vivant, ni muzima. Ego rero mu nyuma mu mwaka w'2014 imbere yaho onya harabaye ama concert habiri ahagaze kuri novuga ati kuri yo album novuga ati nyene ya mbere. Kandi vraiment abantu barayitabira. Ego naco novuga ati fraternité benshi baramenye fraternité kubo tudashobora gushikira muri evangelisation barashoboye kwimenya mu ndirimbo. Rero mu mwaka wa 2014 niho twagira iyindi album ya kabiri ikaba yitwa Ngira Mbagira Umukunzi. Niho harimo iyo ndirimbo ya Ngira Mbagira Umukunzi n'indi ya Yezu Atwitayeho n'izindi nyene nyinshi. Iyo sinanzi ko mwayiririmbye. Harimo indi ndirimbo nyinshi. Hama album ya gatatu kubunye tumaze kugira album zitatu. Ya album ya gatatu yitwa ni wagize neza yasohotse mu 2022 gihenze. Niho harimo zijya za wagize neza, igihe gishasha, akiri mundu mu buvyeyi Bikira Mariya. Nijya niyo mwari niyo mwarayisubiyemo. Twarayisubiyemo bijyanye ni Kiliziya nyene n'abandi baririmbye gusa nyene twarayisubiyemo. Ego n'izindi nyene nyinshi nyene. Ego murakoze cyane. Hanyuma turiko turavugana na Keve arongoye umuvukano w'abagenzi ba Yezu. Ibi vyamwa mumaze kubona mu muvukano wanyu n'ibyaye. Ivyamwa tumaze kubona ni byinshi cyane. Icambere no guhinduka
hariho akantu nibagiye. Yego. Navuze mission ya fraternité mugabo sinavuze spiritualité. Kandi byose bihagaze ku karangamutima kuri spiritualité. Ko spiritualité yacu niyo kwegamira igikiriza ca Yesu. Umuvunyi dufise ni umutumwa Yohani, niwe atwigisha niwe novuga ati atwigisha kuba by'ukuri abagenzi ba Yesu babushitsi. Niwe yagumanye na Yesu mu bihe biryoshe, mu bibabaje. Niwe novuga ati no musi y'umusaraba yari kumwe nawe. Rero twaratangariye gose kandi turatangarira gose spiritualité yiwe, ingene yama novuga ati yegamye ikiza ca Yesu. Ni naho novuga ati twafatiye natwe ko ubukristo bwose utari dans l'intimité avec Jésus, utabaye novuga ati muri iryo sangira umutima n'umukama Yesu, ibyo ukora byose biba ibipfa gusa. Nayo mpamvu umukama Yesu yavuze ati ubutagumye muri jewe ngote ntiyama vyinshi. Rero ico dushimika ko gose icambere gituma haba novuga ati guhinduka kuba umukristo novuga ati byuzuye ni kwegamira ikikiriza ciwe. Niho umukama adutumirira, aduhamagarira twese nk'abagenzi biwe, nk'abo yatoye ngo tuba abagenzi biwe. Ikintu novuga ati umugabane wacu, intoranwa yacu ni kwama twegamiye igikiriza ciwe. Igikiriza c'umuntu muri make burya nikija ko bose. Igikiriza c'umuntu n'ahantu novuga ati n'ahantu hahambaye hadasanzwe. Mugabo mukama Yesu Imana yacu, umucunguzi wacu, aremera yuko umutumwa Yohani aja ku gikiriza ciwe kubera ari umugenzi wiwe. Natwe rero akarangamutima kacu, ivyo dukora byose ni kwegamira igikiriza ca Yesu. Niyo mpamvu mwumva mu ndirimbo ngira mbayagira umukunzi, turavuga gose urukundo rwo, turavuga gose iyo intimité, iyo intimité novuga ati n'umukama Yesu. Icambere rero nico guhinduka, hama ikindi naco ni ukwama ivyama. Yego burya uguhinduka kwama kukujana no kwama ivyama. Aho umugenzi wa Yesu ari umuhamagaro wiwe kwanza no guhinduka kugira abantu bose bavuge bati urya muntu by'ukuri hariho akantu bafitaniye n'umukama, arafitaniye ubunywanyi budasanzwe n'umukama Yesu. Hama nyene ica kabiri ivyamwa rero wama bigaseruka, kandi ivyo vyamwa bikaba ivyamwa bihoraho. Ivyamaho. Ego mu vyamwa nyene mbega ibijanye n'imihamagaro yoyo mu muvukano w'abagenzi ba Yesu, nta ngonyeranda, nta basaseredoti, nta bihebeye Imana bavuye bavamo kumenga imyaka 50 ni myinshi. Yego cyane. Barahavuye barabonetse. Twararose abihebeye Imana batari bake. Hari abasaserdoti bari mu madiyoseze banashima atandukanye. Hari turamaze no kuronka umubikira umwe. Ego hariho n'abandi nyene bariko baratuhuza. Ego hama n'ingove zifise zirahari nyinshi. Nubwo mperuka mwomenga bose bari abagenzi ba Yesu ubwo mugere. Ego ningo zirahari nyinshi. Ego mbega hoho kubijanye mwavuze ko mugira inyigisho imigenderanire, novuga muri Ekereziya Katolika mwebwe mubona ico muriko murafasha coba ari icahe? Muri Ekereziya Katolika nibaza yuko ico kibazo congora kwishura kubera burya abungere bacu, abasaserdoti bacu nibo novuga ati bavuga ati ngo ntawibona mu rugo, sinzi yuko ayo mugana ari ujanye n'ibyo ngira mvuge. Fete ingabire nibaza yuko ari abandi bayikubonamo, gusa twebwe aho tugeza mu muhamagaro wacu, ico umukama Yesu mugenzi wacu atubwiye
nico turangura kugeza rero ubu unye turarangura ubutumwa bwo kumenyesha navuga ati inkuru nziza mu masomero atandukanye nico kintu cyo kuririmba umukama nawe nyene ariko yagerageje yaduhaye turabona ivyamwa bitandukanye mu bakristu muri kiliziya ugasanga amashuri twagiye kumenyeshamwo inkuru nziza mu mavakanse baraje wanashima bahejeje amashuri baciye baza mu murima nabo nyene mugabo ahanini nibaza yuko ekleziya niyo novuga ati ibona petete ico mbega nyene dusa nk'abariko barasozera uno munsi mu bagenzi ba Yezu hari abacinjira abinjira no gwaruka gusa n'abakuze vyo bimeze gute uno munsi hari abacinjira urwaruka rurinjira kubera burya umugwi uragira ejo haho kandi ubu unye hari ikintu kubera abatanguranye na fraternité muri 2001 ubunye benshi barakuze ubu benshi bafite ibibondo abandi barihebeye Imana hariho umukama ntara nkuko nabivuze ubwa mbere umukama niwe yadutoye nta planification turagira ngo tuvuge duti gushaka gushika ngaha kuko murumva yuko ubwa mbere urwaruka rwatanguye rwiyumvira association mugabo bivanye na discernement y'abasaserdoti baje barafasha ukugwaruka bihinduka umugwi discernement irabandanya bihinduka fraternité ubutumwa nabwo nyine mu mufisi ngene afite bwaje buraguka ntibaguma gusa kugira bonne action ntibaguma gusa kugenda kuraba abafunzwe mugabo biraguka baraja no mu mashuri ikindi naco hariho n'ikindi umukama yakora aratwitwongorera kubwira abavyeyi nabo yuko umwana adatungwa n'ivyo kurya gusa ahubwo agatungwa n'ijambo ry'Imana ivyo vyose vyerekana yuko umugwi la fraternité ami de Jésus umukama niwe novuga ati ariko novuga ati abandanya awukingurira rero muri iyi minsi muri uyu mwaka turiko turagira discernement no kutima novuga ati cabubatsi kubera ubunye hariho abakuze ubunye babafise ingo cabubatsi kugira ngo nabo nyene mu buzima bw'urugo barimwo bagumane ka karangamutima bagumane ya spiritualité bagumane wa muhamagaro wo kuba umugenzi wa Yesu umukama ntiyadutoye ngo tube muri fraternité ami de Jésus oya yadutoye ngo tube abagenzi ba Yesu umwe wese ku giti ciwe hama umuvukano udufashe guhurira hamwe kugira ngo dusangire ibyiza umukama aturonsa bitandukanye ego muri kino gihe turabona yuko urwaruka rutwagwa na byinshi ndetse n'abakuze bashaka rimwe rimwe ariko urwaruka rimwe na rumwe rukagenda ngira kubera batarimire mu mutwe ndakinyitiza iryo jambo mbega urwaruka mu rusaba iki mworuhanura iki no munsi urwaruka rutwagwa na byinshi bivanye n'ikibano rurimo ego nibyo muri iki gihe twatwagwa na byinshi mugabo nibaza yuko na kera ibivanye n'aho igihugu novuga ati cyari gihitiyemo hari ibintu novuga ati ibintu byinshi byari bihari byasambura urwaruka bivanye na kazoza n'ingene igihugu cyari kimeze ico gihe gusa umuti n'umwe inzira novuga ati n'ukwakira Yezu nk'umugenzi isi nibyo bifise ibintu byinshi afise by'ukuri umuntu ugwaruka
ruhura na byinshi, uri amatelefone, uri amarezo sosiyo, uri novuga ati novuga gute ivyumviro amacroyance ariko araza adahwanye n'umugagambi novuga ati w'Imana. Mugabo Mukama Yezu atubwira iki? Yuko ubunye ibyo kwisumengo harimwo ibihuhubisha byinshi, umugenzi adahubisha ninde atari Yezu. Ikintu twobabwira twoba tumirira no kugira Yezu umugenzi. Iyo Yezu umugize umugenzi, ibyo uhurana nabyo byose mu buzima araguhanura nka kujya k'umugenzi akubwiza ukuri, akakwereka novuga ati decision canke icyo ukwiye kugira uhuye n'iki kibazo canke kiriya kibazo. Iyo umwakiriye nk'umugenzi ukemera ubugenzi bwiwe by'ukuri, ubuzima burahinduka. Ko Mukama Yezu arashaka novuga ati kutugira abagenzi twese. Mugabo uyo muhamagaro aba wakira, nuko petetse twese novuga ati tutarabona novuga ati itunga canke ubu novuga ati intabonwa iri mu kuba umugenzi, iri mu kwemera iryo teka ryo kuba umugenzi wa Yezu. Mu ijambo rimwe rero twemere iryo teka, twemere ubugenzi Yezu aduhamagarira. Hanyuma akabazo ka nyuma, abari mu muvukano w'abagenzi ba Yezu n'ababigezemwo, wowe akajambo babwira kuri uno munsi nakahe? Akajambo nababwira twese turi umwe, ico ni kimwe, ica mbere ko muri fraternité nari nakivuze ubwa mbere, burya umuntu aratwagwa n'ubuzima, mugabo ico duhagazeko cane gumana ubwo bugenzi aho uri. Niyo mpamvu muri fraternité burya atamapere aba, atamapere présence aba. Uri wakera tubona waratewe iteka. Umukama Yezu yaraguhamagaye uremera, hari umunsi wemeye. Rero Umukama Yezu ijambo ry'Imana bavuga ati ngo twebwe ngo turahinduka, ngo Umukama Yezu nahinduka. Petetse je ndashobora gutwarwa n'ubuzima nkibagira yuko nigeze kuba umugenzi wa Yezu. Mugabo we ubugenzi bwe agufata nk'umugenzi, nka kurya ubuzima buhinduka umugenzi wawe mukamarana imyaka mudahura, akanakwibagira. Mugabo muri yo kavuga ati ujya munana naho yanyibagiye, ujya n'umugenzi wawe. Rero ijambo nobatekerera nuko bogumana akarangamutima, nuko bogumana ijya ntabonwa kwama begamiye kwiza ca Yezu. Kuko nako sukundi hariho adoration, barondera kuba dans l'intimité avec Jésus. Nuko bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Mwavyumvise uko twari kumwe na Kevin, asanzwe ari mu basukurira umubano w'abagenzi ba Yezu, ukorera kuri Cathedrale Regina Mundi. Yatubwiye ubutumwa bwabo kare umenyesha inkuru nziza biciye novuga mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo. Kevin, tugukengurukire ko waduhaye akanya kawe, kandi twibaze ni uyo twasubira kukikora ko kuzobanguka. Yego cyane. Nuko Olivier Ntwari yari karabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabasezeye, tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma. Gira iteka.